Okay, yes, reka tubaramutse tubifurize kugira amahoro magara meza n'amafaranga. Tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media. Agaciro Media ni kinyamakuru kibashikiriza inkuru nyinshi zicukumbuye kubijanye n'ubutunzi, kubijanye na development personnel, ngene abantu utangura business, ngene ukoresha gatayi gato n'ibindi byinshi muri make naho tubasangiriza ivyiyumviro ndema butunzi canke ngwiza butunzi kuba maze kubukorako. Uno munsi turi mwihiganwa ryateguwe na Agaciro Media aho abantu 10 mugiye kubitorera. Kano kanya tugiye gutangura na Girukwishaka Meshak niwe tugiye gutangurana atwiganira umugambi wiwe nimumvurashe muraheza mutore ubu wa mbere muri imigambi 10. Monsieur Meshak tukuramutse. Murakoze cyane ndamutse cyane na abakurikirana Agaciro Media na cyane kuko nibaza ko aribo batugize n'urubuga rwabo n'urubuga rwacu. Ndabaramutse cyane. Iriganwa twarigeneye abanyeshure biga muri kaminuza y'u Burundi mucumva ko rigihigano rigenewe abanyeshure nawe ukabusanzwe umunyeshure muri kaminuza wavyakiriye gute? Bo mu bisanzwe jewe ibintu vy'amahiganwa ndabikunda na cyane amahiganwa jeje guteza imbere umuntu. Jewe Agaciro Media nsanzwe ndumuabone d'abord umuabone ndakurikirana ibiganiro bihari ko je ndakunda ibiganiro by'iterambere urabona kandi navyo mucisha nga rero jewe irihiganwa ubwa mbere kugira mbere ndanaribone jewe nari mvyutse ngiye kwishuri hama video hari umugenzi asanzwe abizi ibintu je nkunda narahantu ndiko ndafungura two mu gatondo uvuga ati okay reka ngenda kwishuri acarandungikira message ndavye message mbona nihiganwa acambwira ngo Monsieur l'entrepreneur waje ndabizi yuko wewe utobora kagambi uko vyogenda kose hari higanwa rero rigira ribe mu Gaciro Media sinari bwaje kuri rezo social kugira ngo mbone ngo kumbure vyaciye ko kubera uri mu abone urabibona ndavuga ati sha ko vyogenda kose je ushaka kubura umugambi wofuma uba utarashe cyane ariko ushaka kubura ndavuga ati okay reka sinarifise mega kukanya mwana ndavuga ati navashije imbere ndaza gushangura mega ndabe ibirimwe indani kumbure kugira ngo ushobore kubibona ni rero je novuga ko uyo mugambi kubera ko wajejewe sanzwe niteguye mu mutima narateguye ikibanza cy'ahantu imigambi zirashikira je kubganje nawe wakiriye neza kuko hari abona bwiye abagenzi kubera ko mu wachi uvuga ngo ubu ushobora kubipartaja w'umunyeshuri bimuhe jere nace ndabishira muri groupe harabacha kubwira ngo mu miliyoni n'amafaranga makeya nta mugambi wovamwe muganda avuga ati no n'ibihumbi 10 hovamwe umugambi urashobora gufata ubu bubuni urabona ko banywa amazi bagasha babuta sivyo cyangwa bamwe ugasanga barabufise mugabo bafise ikibazo cy'ahantu babuta kuko n'umwanda ukerebutse ukagenda ukababwira ati jewe mpakabuni ugatora ububuni 10 niyo ufata urugendo ukaja kuvomikiriri ajya amazi araryoshe ububuni 10 ugashuza mu isoko ukagenda uradandaza kamwe nabonye ari 3 cyangwa 4 umva ko umugambi urimo kandi wahereye hafi kubera kumbwira ko miliyoni atamugambi urimo rero je umugambi na wakiriye neza kubera ko arusanzwe ufise aho ugiye gushikira twebwe bene kutanguza nibaza uturabye urabona neza ko ubwo butunzi na twebwe tutabufise muga twiyumvire gusangira n'abanyeshuri bari kuri kaminuza bati twe twiyumvire duti reka dufashe umunyeshuri gushira ikirenge kimwe mu buzima busanzwe ikina gishinge mishuri ariko rero kugira udusangize umugambi wawe twasavye abanyeshuri duti murashobora kuzana umugambi wokoresha uwo miliyoni ariko bitazokubuza kubandanya wiga wewe rero tugire ku muriri wo mugambi bo umugambi wanje rero imbere yuko ncanda uje ko neza reka ndababwire ngo mwarakoze cyane naho ubujya atari bwishi ndabizi hari abafise bwishi batiyumvire no gutanga ubwo kandi nibaza ko igihe Yesu yari kumwe n'abigisha biwe baduze ku musozi afise akurikiwe n'ishengero kijya gihe ishengero giwe ryarashonje arabona ko rishonje abigisha baraze tirega rya shengero rigira ripfe tiraburigaburire cyangwa urirekure aca avuga gute mufisiki tubahe bo mwigisha ngo ibintu dufise nibikeya cyane ngo dufise ngo dufite ubiri
ngo n'imikate 5 ngo abantu naburaho n'ishengero nitworonka ico tuba acavuga ati zana ivyo nyene mufise hama wewe kubw'ubushobozi bwiwe arabihezagira ngo barajya baranasigaza ico kintu rero ikintu gihambaye bisigura ngo suku ufise vyinshi vyo gutanga ubwo nimba ufise bike ufise uwo mutima wo gutanga bike tanga ivyo bike hama Imana ibihezagire ntuvuge rero ngo miliyoni ngo n'amafaranga makeya ngo muravye humagaze okay ariko uwo miliyoni umwe ni umiliyoni n'ugenewe umuntu wa mbere gusa urumva ko ari n'amahera menshi miliyoni 3 hari abantu bafise miliyaride n'imiliyaride mugabo kigikoko batagikora reka rero mwebwe ko mwakoze iyo ntambwe rindira Imana ihezagire bo umugambi wanje rero ari naho mbere ca ninjira ndavyinjiramwe neza kugira ngo ndawusigurire kumbure abariko baradukurikirana nibumva urashe kumbure bawutore jewe nk'umunyeshure asanzwe yiga kuri university y'igihugu jewe narabonye yuko irifo umuntu agira ukuguru kumwe muri business ukunda akakugira kwishuri kubera no musi turabona nabahejeje amashure ko baja hehe baja gukora utundi kandi na nyene cubahiraga amahimiriza ngo umwanya uvuye ku kazi nimbuga afise fata utundi tuntu ushire ku ruhande wiyungunganye rero je nace niyumvira okay je ngomba gukora iki jewe nsanzwe ndi umuntu araba ama opportunity mbega opportunity ziriko ziragenda gute nikiye kintu nokora gitombuza kwishure kandi cyo ntuma mbandanya gukora ibintu vy'iwanje candaraba nikiye kintu encore cyo umwanya kitotuma vya bindi candabiheba ngo cenja muri ibi kuko no munsi dufise ikibazo cy'uko ushatse gukora ikindi ucumusanga kimwe wogiheba njiwa ku kintu cy'umwanya nico rero naca niyumvira ngo bo mu gihugu ciwacu kirafise ico twita macro economic ibintu gihagazeko igihugu cyose kiragira ibintu gihagazeko ku buryo bwuko ivyo bintu hamwe bihungabanye igihugu kirahungabana yego cyanavuga ati okay ayo mahera bagaya ngo ni make reka je ndayatore ngende ndayinvestise muri institution financière mu gihugu ciwacu ndayinvestise hama ndonke iyo garantie yuko iyo umaze kwinvestisa muri institution financière uraheza ukaronka garantie nyinshi haraho ubanza kuba umuntu bitwa umuactionnaire ni umunyamitahe sinja kure ya video wakoze ryari aho werekana mbega abantu bakoresha amahera gute aho wavuze ko abantu bakoresha amahera mu buryo butatu hariho abambere abantu bafata umwanya wabo bakawudandaza ku mahera no kuvuga ngo bagakorera abandi abo bantu yakazi kadahari biba biheze hariho abandi bafata amahera yabo bakayakoramwe business bagakoresha abandi urumva abo amahera barayakoresha akaza agakora iyo business yiwabo hariho rero nabandi bafata amahera akaja kubakorera uvuga ngo bagatanga amahera akazana yandi je ndavuga nti rero abanyeshure turi tukuntu batwigisha gukorera amahera batwigisha igibi uze gukorera kanaka sivyo ariko none kubera iki twigibi ari twe bitwa incabwenge kugira tuje gukorera kanaka kubera iki twebwe tutokwigibi twigibi kugira ngo tuzane ivyo abantu baza gukora kuko urabona hari ikibazo cy'ubuzi hari ikibazo cyiga cyanavuga ati ifo ko umunyeshure nubwo bwo buryo butoya asimba intambwe agasimbaniye akaja kuriye kuko birashoboka cyanavuga ati rero reka cyo umugambi wanje ndawubakire fondation umugambi wanje ucuhagarara rero cyane kuri iyo connaissance ariyo bitwa mentalité education financière ni kintu nari sanzwe naratanguye ariko ndawitwa umugambi nawise izina rise up bisigura ngo humuka haguruka rabisha amaso n'umutima hari uburyo bibiri bwo kuraba hari ico twita sight uraheza ukakoresha amaso ukabona sokiso pass aha ukabona yuko turi ahantu kumbure mu cyumba hameze gute ariko hari ico bitwa insight hajya gute insight no kwiraba wewe indani jewe mpagaze gute jewe mpaye amazi no yadandaza jewe mpaye akazi no gakora jewe umbwiye yuko inyuma yibi no kora ibindi bintu bikanteza imbere no vyemera nico bitwa rero kwiraba indani rero je niravye indani nace mvuga ati okay rifo yuko jewe mpagararira ubwo rugero
harabo nsanzwe fasha bamwe abagenzi nkabahanura bakavyumva bakitahura ariko bakavuga ati okay nawe banze utwereke ivyo wakoze kigaca kiba kibazo nasanga je utuntu nakoze ntiduba convince nivyo nje ndiko ndakora ntituba convince ndavuga ati okay reka nanje ntangura urubuga rwa YouTube ivyo ndabiraba ndavye opportunity rikirahaba opportunity nukuri turiko turaja muri monde novuga ngo monde internet uyu munsi monde numerique yaraje iradusiga haza rezo sociaux iradusiga kubera ko ataba ariko barekrerisa abandi atehe ngwiye inzira ngene biriko biragenda uyu munsi haje intelligence artificielle ni kibazo ku muntu umujene atari kari adapta kuri iyo intelligence artificielle ni kibazo kubera yuko uyu munsi ahantu nka secretariat yari dufate yari keneye abantu 10 ukora muri Excel ukora muri Word ukora muri inde iyo equipe yose aratora intelligence imwe ari $15 15 agaca tora umutekinisiye umwe aze kuyikoresha igashikura abantu bose ni kuvuga ngo nimba bakwigishije kurondera akazi uyu munsi urahavuye nimba wize ivyo mu gihe utagize ubundi bwenge bwo kugira ngo ugira iki ukreye nawe akazi urumva wewe ntuzobukirimo aho kazi rero wewe wiyumviriye kajanye n'umugambi naka ako kazi rero naciye niyumvira ni naciye mvuga ati okay reka nshireho urubuga rw'iwanje urubuga rwa YouTube ariko noherako ntangure kwigisha kumbure mu ntango ntibazonyumva kubera ko nta ndiko ndiyubaka ntaho ndagera ariko ndavuga ati okay uru rubuga ndiko ndatangura uyu munsi nta impact ruriko ruragira mugabo ejo hamwe goduga hariho umuntu runaka azoza kumbwira ati okay iki cyiyumviro cyaragize iki cyarampinduye iki cyiyumviro cyaragize iki cyaramfashije nkabona yuko rero inyuma yago sivyo maze kwipermeta uburyo iyo muri iyo project yanje Rise Up ndabona ko shobora ku influencer umuntu runaka nkaraba nkafata omwe nkagira organisation basi nkazaniki hakagira abantu mpamagara uyu munsi wewe namye ndabikubwira ko ushobora guhamagara abantu bakakumviriza kubera hari intambwe wateye mugabe yutagira ubwo bumenyi utagira ubwo bumenyi kugira ngo utangure igihe utangura ndazi nta muntu yakumviriza nivyo bavuga barabigaye rero nanje nace mvuga ati reka nshireho ubwo rubuga hama ubwo rubuga ngende step by step buke ngerageze gufasha bajya turi muri generation imwe ndabereka icokorwa ndabafashe ngere aho nigishize ibyo bintu muri make umugambi n'ugo rubuga rwa YouTube umugambi wanje n'ugo rubuga ubwo rubuga rero rufise impact ku banyeshure ariko muvuze ko yigisha ibijanye na development personnel mu ruhe rurimi ni kuvuga urubuga natanguriye ko n'urubuga rwigisha mu gifaransa ariko dushobora kuvuga ngo abarundi bose ntibazovyumva umugambi ufise step sanzo ndafise nga ufise ngene wubatse nuvuga mpera mu rurimi rundi ndarushoboye mpera mu rurimi rundi kuko abarundi n'abandi bo hanze indimi ziratuma duhembwa gutandukanya komereje nkeneye base yo kugira ngo ibi bintu byo kwigisha bisaba amafaranga menshi kugira ngo shinga studio nk'iyi turimwo bisaba amafaranga menshi bisaba ko mbafise source z'ahantu hava amahera omwe akwiriye kugira ngo ushobore gufasha abo bandi ucubibona iyo umaze gutera imbere muri ugo rubuga rero urakeneye abazogira montage video urakeneye kumbure abazoza mu yindi media kuko project Rise Up niherera kuri ugo rubuga gonyene fise ndiko ndashiraho oya nibaza ko urabona nkayaga amadomeni rimwe je ndifuza rero ko hatoba ikintu nkayaga cyonyene yaga ni je kuri je mbona kari gitoya yagiraja muri communication muri visite ikaja hehe ugasanga ho hose abantu barafise akazi ariko jewe aho mpagarara cyane ni hehe mpagarara kuri wa muntu kumwumvisha vyumvikana none uwo miliyoni ugize andetaye hamwe ubutsindira wo kuresha iki muri ivyo uri kuravuga no kuvuga uwo miliyoni jewe hamwe no utsindira ikintu ca mbere no kugenda ku investisa muri institution financière yo ngaha mu gihugu iwacu kubera ko nka banke nka microfinance ivyo rero bica bingarantisa ko mbu mu actionnaire ubaye mu actionnaire hari gihe ejo nje nzoheza amashure nimba n'investije miliyoni ugasanga waramaze kuduga ugeze ku miliyoni 3 niyo urumva ni valeur
kandi urumva nta mwanya nataye kuko jewe ayo mahera ndayashizemo arakora udahari arakora ntahari ico ni ikintu gihambaye ko bica bikora ari amahera cyakora 24 sur 24 ko jewe singira sinza kuhaza sinza kugira kuvuga ngo amahera akora gute wa muntu yashize iyo bank cyangwa microfinance ni wamenye ingene bigenda cyamvuga ati okay kuya ko ndi munyeshure n'ubundi sinza kudandaza ibiharage nzoca mpeba ku ishuri sinza kudandaza iki cambewa ku ishuri bisaba ko umugambi ndaworienta muri meme sens reka ngira urubuga nkoze video ituruna 24 sur 24 isifi yuko gusa ndayiheza kandi video nibaza nawe urabizi nta mwanya muremure kuyikora ukayikora igaturuna 24 nukuvuga rero ahantu ndiko ndaja ni he ni hahandi umuntu wubwiwe ahahagaze aticura ngo ibintu byanje ngo biragiziki agwaye ngo biragiziki oya kugira ngo twubake iyo ntuzeye twubake ugo rubuga ariko shaka ko nzigishiriza akabantu tugafashanya ko je nsanzwe aka kanya ndi muri recherche y'ibintu bijanye na education financière aha ku bantu bifuza kugutora nuko ngira ntabivuze amwe mu makriteri ari kuba video y'abantu bayishigikiye cyane ubasaba iki bo ikintu nosaba abantu nuko bontora ariko bataravye badafatiye kuri emotion biyumviriye iki kintu navuze cyari cyo uyu hari umuntu ariko Dangote aheruka gukora emission yavuze ngo umuntu ashaka gutera imbere banza bamvise muri mentalite yiwawe kuko nyakubahwa Agaciro Media uyu munsi wafata miliyoni 2 ukagenda ukazishira aho kuri bisi kazinyanyagizo kaziba ndazi yuko ubishatse kubumenyi umaze gukora umenye umaze kuronka ubishatse ayo mahera ugaruka yatora biroroshe uyu munsi dufise question ya déplacement sana bisi 2 urabe yose ko batayagusubiza ntibaza kwiyumvira ngo baje hamwe ngo bayigurire iyo bisi zirabajana oya baraza kuyakoresha ibindi bintu mugabo wewe kubera uzi ico bakeneye washoye kukibona ucuzana bisi bose cyo bajana baca yagusubiza bivuze ngo nk'abajya abantu bavyiyumvire bakaja hamwe bisi boyigura nabo bisi boyigura kandi boca bagenda neza mugabo baracabuze ico kintu okay reka ngushimire kandi nsaba nabandi kubananya bagushikira biyabonesha ku bwa video yiwawe nibindi maze baguha amahirwe nka Meshaki gutsindira bino higano bo ndabashimira cyane jewe aho ngeze ugwego ndiko ndashari mutoya cyane ndakeneye gushikirwa mu ntore ndafise umugambo rashe urashobora kuzobibona nouvelle generation mu misiza ifatiye kuri twebwe kuko ni bake bubahuka guserura vision à long terme kandi nini abandi uzawumva avuze ngo jengira nje korora inkwavu uri kwishure nuri veterinaire ntugize kuzokenera ugira iki gute usanga bitareyisisa kandi urumva usubiye inyuma kandi romonde si yiri kiraja urumva uri kuratakara mu bisanzwe rero ndabasabe abantu bo ku Gaciro Media nabakunzi jewe ndashaka yuko Agaciro Media atazoja muri passion ngo abantu bice bihagarara basubire kutubaza ati wa muntu yahora dufasha kugira bino na bino kuguruka mu mutwe yasiziki sishaka kuba bibliothèque kuko bibliothèque hiye igitabo kirimo kirasha ndashaka ko hari vyamwa bizovuga toke jewe nabaye inspire n'Agaciro Media hama nanje ndahaguruka nanje ngomba mpagurutse abandi ndabashimire cyane rero abantu video nimwayikunda mu ntore ariko mu ntore mutaravye emotion mu ntore mukunza umugambi nico no basaba kuko sindi ngaha kugira ngo saba amahera yo kwifashisha umushobora kuvuga ngo abanyeshure turagize turakenye oya mu ntore mufatiye kuco nababwiye mwumvise gifise sans murakoze naho utaha bye bye